Ndagusuhuje wo bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura uwu munsi kumwe n'ivyo utegekanya kurangura mu minsi iza. Turi ku munsi wa kabiri igenekerezo ry'icumi na gatatu z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Kubana natwe no gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama nyene ukabandanya urashikirwa n'amakuru yose, ibiganiro n'inkuru tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure. Ndaguhaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho uherereye. Abazubakirwa amazu mu mugambi w'uburaro rusangi bazobanza gusinya amasezerano imbere yuko batangura kububakira. Mu gihe mu minsi iheze ubushikiranganji bw'inyubako, ibikorwa vya leta n'uburaro bwahamagariye abarundi sinzi kwiyandikisha mu mugambi w'uburaro rusangi, umushikiranganji Dieudonné Dukundane wamenyesha ko uwo mugambi ushobora gutangura gushirwa mu ngiro muri iri ci rya 2023 kandi ko abiyandikishije bose bazobanza gutumwako kugira ngo batere umukono ku masezerano ajanye n'uko biyemeje ko Obuha itangura kububakira. Dieudonné Dukundane akaba yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uwu wa kabiri kw'igenekerezo rya 13 ruheshi 2023, aho yagize ati tuzubakira abantu tuzoba dufitaniye amasezerano kugira ngo amahera y'ibanki ntazoze hama ngo asubizwe inyuma. Ku bijanye n'uko hashobora kuba hariho abo kwikika mu kiza ugasanga biyandikishije inshuro nyinshi, umushikiranganji Dukundane Dieudonné amenyesha ko bariko baritegurira gukoresha ubuhinga bwa none kugira ngo ntibazohave basanga n'ubundi ayo mazu yiganziwe n'akarwi gatoya k'abantu. Akaba yagize ati ntidushaka ko hari abazogira amazu menshi. Nayo ku bijanye n'igiciro, Dieudonné Dukundane amenyesha ko ibiciro bizoba biri hasi cane ugereranije n'ibiciro vyo kubaka amazu bisanzwe bizwi, kuko leta izoba yatanze ubutaka, amabanki nayo hagatanga amafaranga ku nyungu itavuna, kandi n'amashirahamwe azubaka akaba azoba akorera ku gitsure ca leta. Umushikiranganji Dukundane akaba amenyesha ko bamaze gukora ibicapo vy'ayo mazu mu bisagara no ku mirwa mikuru y'intara kumwe n'amakomine hategekanijwe kubakwa izo nzu. Mu bisagara vyo hagati mu gihugu ku ntara n'amakomine hazokubakwa amazu atagerekeranye, ahazubakwa amazu hakazoba hari ibibanza bitarimwa cane. Mwomenya ko gushika ubu abarundi baba mu bisagara bangana n'ibice 12%, ni ukuvuga umuriyoni n'ibihumbi amajana indwi, ariko umushikiranganji akaba avuga ko muri wa mugambi wa Vision 2040 bategekanya ko n'imiburiburi ibice 40%, ni ukuvuga imiliyoni 3 n'ibihumbi amajana 3 vy'abarundi aribo bazoba baba mu bisagara. Ese iyo nkuru muyakiriye gute? Nimutwandikire munyuriye munsi y'ino video. Nayo mu yandi makuru kandi, impera z'indwi zaranzwe n'inkino mu mpunzi z'Imahama na Nakivale. Impera z'indwi yaraye irangiye zaranzwe n'amahiganwa mu nkino hagati mu makambi ya Mahama mu Rwanda hamwe na Nakivale muri Uganda. Mu Rwanda abanonotsi b'abarundi bitabiriye ihiganwa ku birometero 42 ryitiriwe Kigali International Peace Marathon, mu gihe umurwi w'umupira w'amaguru w'impunzi z'abarundi watanye mu mitwe n'uw'abanyasomaliya bo mu ikambi ya Nakivale mu rukino rwa nyuma, kandi bakaba ari abo barundi batahukanye intsinzi. Mu Rwanda abanonotsi 6 b'abarundi nibo bashoboye kwitabira ihiganwa ry'i Kigali ryo gusiganwa ku birometero 42. Kimwe gusa barasubiye inyuma mu bibanza ugereranije n'amahiganwa yabaye mu myaka y'imbere yaho, bivuye ku mvo nyinshi, nk'akarorero ubukene bw'uburyo, imyanya yo kwimenyereza, amahiganwa kivukanyi mu ntumbero yo kwitegurira amahiganwa akomeye, ukubaho nabi. Twatakaje ibibanza vyinshi muri iri higanwa, ni ivyashikirijwe n'abarongoye umurwi w'abanonotsi bo mu ikambi ya Mahama. Abanonotsi b'abarundi bakaba barashitse mu bibanza 10 vy'imbere. Aho ni mu gihe mu mwaka w'ibihumbi 2017 bari batwaye ikibanza ca gatatu hamwe n'udushimwe twinshi dutandukanye. Uko akaba ariko abarongoye uwo murwi bongera bakabigarukako. Ubukene bwo gushigikirwa igihe cose. Nk'uko vyashikirijwe n'abanonotsi, ubukene bw'ibikoresho co kimwe n'ubw'ibifungurwa bigenewe umunonotsi kugira ashobore kwitegura nivyo vyatumye ibintu bigenda uko.
HCR yashigikiye abanonotsi batatu hamwe n'umumenyereza umwe. Umurwi nawo ukaba wakoze ibishoboka byose kugira ntiwirengagize abo banonotsi babiri basigaye, ariko bisaba uburyo bwinshi cane. Ntituronka n'ibifungurwa bihwanye n'imyimenyerezo dukora mu kwitegurira ihiganwa ku rwego rw'igihugu, ariko turacavyipfuza rwose. Basaba ko bogira ico babongeye kugira bazogaruke mu mwanya basaba ko bogira ico babongeye kugira bazogaruke mu mwaka uza bameze neza. Turafise ishaka kandi turanezererwa abadushigikira. Dusaba ko iyo mfashanyo yokwamaho kandi igatangwa ku mwanya, uko akaba ariko bavyipfuza. Ku nshuro y'18 igihugu c'u Rwanda catunganije ihiganwa, aho catumiye ibihugu vyose vyo muri kano karere. Abanonotsi baturuka muri Kenya no muri Ethiopia bakaba aribo batwaye udushimwe twose. Mu bagabo, abanonotsi bo muri Kenya batahukanye imidari yose, mu gihe mu bagore naho ico gihugu nyene be na Ethiopia bagabanye imidari. Umupira w'amaguru mw'ikambi ya Nakivale. Umurwi w'Abarundi New Abuja watanye mu mitwe mu rukino rwa nyuma n'umurwi w'Abanyasomaliya Diax. Abarundi bakaba batahukanye intsinzi y'igitsindo kimwe ku busa bw'Abanyasomaliya. Iryo higanwa ryari ryatunganijwe n'ishirahamwe ry'abagiraneza Karima Peace Building rifatanije n'ibiro vy'umushikiranganji wa mbere, mu ntumbero yo gukomeza amahoro n'umubano mwiza hagati y'imirwi myinshi itandukanye iba mw'ikambi ya Nakivale mu gihugu ca Uganda. Umuhigo bari bafise barawushitseko nk'uko bishikirizwa n'impunzi. Abantu barenga ibihumbi 2 barakwirikiranye urwo rukino ku kibuga ca New Congo. Twari benshi cane mu gukwirikirana urukino rwa nyuma ryahuza New Abuja y'Abarundi hamwe na Diax y'Abanyasomaliya. Ibivugwa n'impunzi zisigura ko ababa mw'ikambi ya Nakivale bose bari baje kurorera urwo rukino. Imirwi ishika 20 iserukira ababa mw'ikambi bose yari yitabiriye iryo higanwa. Urwaruka rwashikirije icifuzo carwo ko imirwi y'inkino be n'imirwi ndangakaranga yoshigikirwa mu ntumbero yo kubandanya uwo mubano mwiza mu mahoro be no guha agaciro ibigize akaranga k'ibihugu impunzi zikomokamwo. Ivyo vyodufasha kandi kurwanya ubuhumbu mu rwaruka, ibiyayuramutwe hamwe n'imbanyi zitipfujwe aha mw'ikambi. Vyaciweko akarongo n'indongozi z'imirwi y'ababa mw'ikambi. Benshi mu bakorera mu gisata c'abagiraneza co kimwe n'abarongoye ikambi hamwe n'abajejwe intwaro muri district ya Isingiro ahubatswe ikambi baravuze ko bagiye kugira ico bakoze kuri ivyo vyasabwe. Nakivale womenya ko iharurwamwo impunzi zirenga ibihumbi 140, harimwo ibihumbi 33 zikomoka mu Burundi.